inkingi yerekeye gutunganya neza iby'amafaranga ya leta ikoresha y'igihugu budget cyo bita mu Gifaransa gouvernance budgétaire. Iyo nkingi ihaze aho tuzoshika tubigarutseho kubera iki ubu mu kwezi kwa gatandatu ni ukwezi kwa nyuma ko gusezera integura amafaranga leta uri koresha ya 2022 ishira 2023 hagira hatangura integuro nshasha ya 2023 ishira 2024. Iyi rero ya 2023 ishira 2024 ni nkayo ya mbere izo bibaye ico civugo iyo ntumbero umukuru w'igihugu yashize imbere kandi twese twemeye twashigikiye itanguye. Nukuvuga rero nukura bati none ibyo biriko biravugwa turayibondera mu mafaranga leta ikoresha tutabibonye none tuzoyivyevariwa gute? Nico gituma rero tuvuga tuti iyi nteguro y'amafaranga leta izokoresha kuva 2023 shira 2024 yuzanana ico no kwita une nouvelle umwuka mushasha, ingendo shasha. Duhamagarira abarundi, abakozi ba leta, abakozi bakuru, inama nshinga mateka, twese duhindura ingendo kubijanye n'ingendo leta ikoresha amafaranga y'igihugu. Twese duhinduke. Ikindi nuko leta yo kwihatira ibintu byo gusohora amafaranga neza biciye mu mategeko. Bamwe bakunda kurenza budget, dépassement budgétaire. Babahaya bagakoresha umurengera batabisabiye urusha. Umwe baba ari kubona amahera y'abandi. Cyangwa ugasanga nta mapièce justificative atangwa neza neza amafacture canke ibiki. Umuntu bamuhaye nk'iyi budget akarenza mugabo atarusha inama nshinga mateka itatanze urusha. Numva ko abatangwe kuba ingeso yo kuvuga ati ndenze kandi byategeza gutangirwa uruhusha. Ikindi nukugwanya igiturire n'isesaganya amatungo y'igihugu. Ivyo bintu bidahagurukiwe bonne gouvernance budgétaire Burundi emerja bayi. Ivyo rero vyo bidahagurukiwe ni bayi. Nyimba kunyuza amatungo y'igihugu bibandanya gutya. Ibi byari fisima risita abantu baguma tunga umurengera badashaka gusigura kubera bari kwakoresha ubutunzi bwa leta. Ibi bita vya blanchiment. Ibyo koresha ibikoresho bya leta nk'ibyabo abantu badahanwa bigarukiraho bakimenyera nukuri nta kizoshikwa. Hariho ibijanye no kuvyura isuzuma ry'amafaranga leta ikoresha ni ibiro vya Cour des comptes. Yaraye twumisaba magistra Cour des comptes barahiye mugabe rya sentare rafise inzitizi nyinshi zitavuye mu nzira ntakiri kiradufasha. Aba magistra usanga bajayo bakamara igihe gito bariko barajayo benshi bajayo umengo na madokto kabaja kubera umengo ne ba politiki ugasanga n'imigambwe irajamwe rimwe kugira ngo batanga abantu bashaka kuja muri za Cour des comptes bagashaka kurugira urwego umengo ni politiki kandi ari urwego rw'abahinga rurayifaranga rya leta ko rirakoreshwa professionnel kandi amagistra bakabongereza abahari ni baki bagira bashobora gukwira dushaka kukingira ubutunzi bw'igihugu kubaha inyigisho zikwiye mu gihe baza baragenda bamaze imyaka 4 bagaca bagenda umva bazokora iki. Harakenewe des magistrats de carrière professionnel de carrière benshi biga ivyo bintu bagira ama stage hanze bakamenya ivyo bakora bakamenya ivyo bakora kandi bakabaha uburyo bukwiye. Turasavye kandi ko budget ya Cour des comptes yamiri ku muri ari yo kwiyongera cyasaba n'amafaranga make cyane. Nta ntwari bere atasuzuma rihari kandi byigenga bahaye uburyo.